Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Bakunzi b'ikiganiro nzimurura turabaramukije amahoro y'Imana. Nigwana nigo barundi batahuye rubandanya kubashikiriza iki kiganiro. Mu kiganiro giherutse twabonye ko abarundi ari ihanga rivuga ururimi rumwe rwitwa Ikirundi, risangiye umuco kandi ribana hamwe. Katantara canke komine y'abarimyi gusa itagira aborozi canke ngo yiharize imibereho mu Burundi. Ubu mwaramenye ko imibereho y'ubuhutu n'ubututsi gusa itakibumba abarundi, ko umurundi afatanya ubuhutu n'ubututsi, no kuvuga uburimyi n'ubworozi, ubuhutu n'ubudandaji canke iyindi mibereho, canke ugasanga ubwabo buhutu canke ubututsi ntakiburimwo, yibereye mu bwigisha gusa, mu bwubatsi, mu bumenyesha makuru, ubwo bwoko bw'imibereho bukamubumba. Kuvyerekeye inkomoko, namba abarundi bavuga ururimi rumwe rw'amavuko imyaka irenga 500, akaba atahantu na hamwe twigize twumva ko hoba harabayeho ururimi rutandukanye n'ubwo abarundi bavuga uyu munsi, akaba kandi n'umuco utandukanye wigeze umenyekana hagati muri bo. Ivyo vy'indanga nkomoko yindi itari y'umurundi kandi itanazwe kugeza uyu munsi ni kinyoma, no gukina imitwe gusa. Muribuka bacuze indanga nkomoko ngo y'abatutsi n'iyindi ngo y'abahutu, bakavuga rero ngo abatutsi ngo ni bene Hamu. Hamu yavyaye abahungu 4. Uwa mbere ni Kushi, no kuvuga Ethiopia. Uwa kabiri ni Misirayimu, no kuvuga Egiputa. Uwa gatatu ni Put, no kuvuga Libya y'uyu munsi. Uwa kane ni Kanani, no kuvuga Palestine y'uyu munsi. Mu bana ba Hamu ukuyemo Kanani gusa, abasigaye bose baje muri Afrika. Tubisoma mu gitabo c'itanguriro gice c'icumi guhera ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 20. Namba abatutsi ari bene Hamu, no kuvuga bavuye muri Egiputa canke muri Ethiopia canke muri Libya. Abene Kanani bo ntibigeze baza muri Afrika. Ikibazo kica kihaba, none abahutu bo bavuye muri inde? Kico gihe abana bari bahari ari 3 gusa, no kuvuga ni Hamu, ni Yafeti hamwe na Shemu. Abo bahungu ba Nowa akaba aribo bakomotsweko n'abari kwisi bose. Shemu abamwamutseko n'abashinwa, abakoreya, abayapani, abahindi, abayahudi n'abarabu. Hanyuma Yafeti nawe abamwamutseko akaba ari abadagi, abafaransa, abataliyano, abaroma, abongereza n'abandi banyaburaya. Hamu nawe akaba yavyaye babahungu 4 twamaze kubabwira aho haruguru. None abahutu bavuye hehe? Bakorotse bava mwico. Igihe Hansi Meyer na bagenzi biwe bavuguriza John Speck na bagenzi biwe ku nkomoko y'abarundi n'abanyarwanda, babihakanye kubera ko kunganisha bene Yafeti n'abanegeri, ni kuvuga birabure, kwari kwisuzuguza cane. Ico gihe hari ivyiyumviro nk'ivya Charles Darwin hamwe na Gobineau vyariko birakwirakwizwa kw'isi yose, vyarushiriza kubi ubusumbane mu bantu. Vyerekana ko hari abantu bo mu rwego rwo hejuru, abantu nyabantu, n'abantu bataragera ku rwego rwo kuba abantu bakiri mu bikoko. Abo bagize abatutsi berekana ko bari bamaze kuba abantu, bavuze ko bafise amaso nk'ayifi, akabiri koroshe, bakaba barebare, bakagira amazuru asongoye, batagira amabinga, no kuvuga bafise imisaya igororotse, ari naho hageze igihe bapima amazuru n'imisaya n'uburebure by'abarundi. Abadafise ivyo maze kudondagura babita ko ari abahutu, bashaka kwerekana ko ariho bakiva mu nguge, bataraba abantu buzuye. Umututsi bamubwiye ko abura gato akaba umuntu nyamuntu, mu yandi majambo akangana n'umuzungu. Hanyuma umutu nawe bamubwira ko akiri kure yo kuba umuntu nyamuntu, kandi ivyo abarundi batari bake mwaravyemeye, birateye isoni. Kugira John Hanning Speck na Richard Burton bavuge ko mu Burundi no mu Rwanda bahasanze abantu bahoze ari abazungu bahindutse urukoba, vyavuye ku kuba baratangajwe n'ubwenge bwabo mu kuroranya ibintu mu gihugu n'iterambere bari bamaze kugera ku ugereranije n'ayandi mahanga. Ariko ivyo ntibitangaje kuko n'uyu munsi abazungu ako kantu baragasazanye. Muze mu birabe namwe. Umukinyi w'igitangaza mu vy'umupira ari umwirabure wo muri Afrika, tuvuge nka Cote d'Ivoire, Cameroon, Senegal, za Algeria n'ahandi, ahinduka umufaransa.
umwongereza, umunyafurika avumbuye nk'uruntu rukomeye rw'ubwenge buhanitse abo bazungu batari bazi, canke iyo bamubonyemo ubushobozi bw'igitangaza baca bamuhatira ku bwenegihugu bw'ivyo bihugu vy'i Buraya no muri za Amerika, ikintu badashobora guha umuntu wundi mu bihe bisanzwe naho yoba afise impamvu zumvikana. Nibankunda ukize, nibankunda ivyo ufise. Murakwiye kwibaza impamvu yo macakubiri ubuho yabaye amacakwinshi yazanywe n'abakoroni wacu yatsimbataye gusumba ahandi muri Afrika. Nibaza ko muri no mu Rwanda ariho honyene hari abantu bameze kurya abakoroni badutondetse, abantu basa kurya bafise bijya bimenyetso, aho tobasanga muri Afrika ni hehe, cyane cyane ahantu batunze inka. Ugiye muri Kenya mu Bakikuyu basangamwo, mu Baruya n'Abakamba, mu Bakarengine no mu Bamasayi baruzuye. Ugiye muri Uganda no muri Tanzania barimwo. Mbega nibande basomvye batswana bo muri Botswana gukunda inka no kuzitunga, harimwo no kugira vya bimenyetso bafatiye ko mu guca indanga nkomoko zitabaho mu Burundi no mu Rwanda. Kira noneho Afrika yo mu buseruko bushira ubumanuko ukagera muri Afrika y'Epfo, abantu bamaze gutura sedentarize, batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Bitandukanye no muri Afrika y'Uburengero aho usanga atanka ziharangwa kubera ibisazi bihonye inka bihiganziye. Abarerekejwe amata y'igihe kirekire urunganwe ku rundi kubera ibitunga umubiri by'ababiyarimwo byagize ubushobozi influence ku mibiri yabo, baba barebare, bagira imisa igororotse, akabiri koroshe n'ibindi. Ikindi naco muri aba bazungu nyene ubonamwe abazungu bo kwitsitso bafise amazuru manini, ibirenge binini kandi bifyase, imisa yusanga ari amabinga impande zose kandi bagufi. Bega none abo twoca tubita gute? Nabo n'abahutu ntibaragera kuba abantu nyabantu. Barundi ni mujijuke. Ico tuzi neza nuko umuntu ari kiremwa c'Imana, ntiyadukije, ntiyiremye, ntiyavuye mu nguge, kuko iyaba inguge zihinduramwe abantu, nta nguge tuba tukibona zivyara inguge nkazo, ziba zivamwe abantu tukabibona. Umuntu n'umuntu, igikoko naco n'igikoko. Ivyo byose bitwereka ukuntu abo bakoroni bari barwaye, ubwo bugwaye bwabo barabutugemurira, turabwakira, dusigira turamarana, dupfa ubusa, kandi bo barabihevye. Bene Yafeta ho kugwanyana barashigikirana, ntibamburana agashambara ahubwo barafukana. Turangize tubibutsa ko abakoroni baje basanga Uburundi bushikamye buri ku murongo kandi bwubatswe n'abarundi bose, imiryango n'amoko y'imibereho y'ico gihe. Ningaha ikiganiro cy'umunsi garukiye, turabashimira mwebwe mwese mubandanya gukunda no gukwirikirana ibiganiro by'abarundi batahuye. Mu kiganiro gikurikira tuzobabwira intambuko Nikora Mayugi yita ibikorwa 5 vyisunzwe kugira bashike kuzimanganya umurundi nyawe, dutangura kuzegembana indangamuntu nyomekano iyo kuri twayirambitse hasi. Mugira umunsi mwiza.